aha reka tubwizanye ukuri nimba koko dushaka kwimba mu mizi igituma bavuga ibihugu byo muri Afrika ko biri mu nzira y'amajyambere dutegerezwa kwiyumvira aho biva kubera ko ibihugu byo muri Afrika byari bitegerezwa kuba bifise ubushobozi bwo kwiteza imbere bihagije arivyo vyama mu ntambara n'imitwe y'iterabwoba bifashijwemwo n'ibihugu byo muri Occident murabona ibiriko biraba ngaho ihande y'iwacu kubera iki ako gacerere mbega imiryango mpuzamahanga nibona ingaruka ndababwije ukuri nimba bibandanije nk'uko intambara izoba mu karere kose kuko abanyagihugu ntibashobora kwicara ngo bari amaboko nimba u Rwanda rubandanije gukora ibitero mu bice by'ibindi bihugu ndabizi neza yuko bazoza no mu Burundi kuko bariko barakoresha imyimenyerezo ya gisirikare ugwaruka rw'impunzi bakabaha ibikoresho bakanabashyira no mu ntambara yo muri Congo ndazi ko umunsi umwe bazoza mu Burundi kandi ntavyo tuzokwemera intambara izokwira akarere kose uwo mugambi turawuzi nuko bariko barategura ikintu cyo guhungabanya Burundi duhiriwe duhishije abarundi turitegura nimba imiryango mpuzamahanga ireza amaboko ndibaza twe mu Burundi ntituzokwigira turera amaboko ndongeye guhamagarira imiryango mpuzamahanga iki kibazo bagifate nka nkama dufise ibitubangamiye mu karere si Burundi gusa Tanzania, Ubugande, Kenya n'akarere kose dufise ikitubangamiye nimba ubuseruko bwo muri Congo ata amahoro bufise akarere kose nta mahoro gafise nimwibaze ko ari Burundi bwonyene buriko buravuga ko bufise ikibazo Afrika y'Epfo nayo nyene irajwe ishinga n'ibiriko birabera muri Congo ariko murabona iyo Afrika y'Epfo iri ariko nayo nyene irajwe ishinga n'ibiriko birabera muri Congo sivyo mushinga nahe muserukizi wa Afrika y'Epfo muri rusangi ku kibazo cy'umutekano turabangamiwe n'ibiriko birabera mu buseruko bwa Congo nimba muretse ibintu bikabandanya nkuko biri mumenye ko ingaruka zizoba ziteye ubwoba kandi igihugu cyose kizokwigwanako mu vy'ukuri Jenda fise umugambi nari na propose akarere kandi nazi neza y'uwo mugambi yo ukurikizwa neza twari kwa turi mu mahoro murabizi neza nimba u Rwanda ruvuga ko riri muri Congo kubera ko Congo ibitse FDLR mbega icyo si kibazo twokemura mu mahoro gutanga ibitambo abanyagihugu bo muri Congo ukica amamiliyoni y'abantu kubera ko witwaje ko hari ibikubangamiye mbega ivyo nimwobikemura hatarinze kumeneka amaraso inzira karengane ndazi ko neza Congo n'u Rwanda bashobora kumvikana ukuntu bokemura ikibazo cy'uwo muhari ubwanje narababwiye uko hoba ihuriro rihuza ibihugu kugira tugwanye iyo migwi yitwaje ibigwanisha iri mu buseruko bwa Congo ivyo vyari gutuma u Rwanda rugira umutekano na Congo kandi bakaja mu nzira y'amahoro nigiki kibura nuko hariho ibikigoranye nimba twese twemeranije yuko dutegeza kugwanya iyo migwi yitwaje intwaro yo mu buseruko bwa Congo ivyo byoha umutekano u Rwanda kandi bigahana Congo gutegura igihugu cabo mu mahoro ico ni cyambere nimba tuvuze kuri M23 jewe naragerageje kuvugana n'abajejwe M23 narababwiye ati nimba koko mutera abanyarwanda kuki mutemera gushira hasi bigwanisho mukaja mu nzira y'amahoro nimba muri abanyekongo mwategerezwa gukunda igihugu cyanyu muri ico gihe barambwiye turavyemeye kuko narababwiye ngo igihe cyose mutarava mu ntambara nta muntu azomenya umukongomani n'umunyarwanda nuko mubanza mugashira ibigwanisho hasi mukaja ahantu hamwe muri ico gihe abakongomani bazoba bari ukwabo n'abanyarwanda ukwabo hama abakongomani baje mu nzira z'amahoro abanyarwanda nabo batahe atari uko tuzoguma tubafata nk'abanyarwanda barambwiye ngo ikibazo nuko muri ko muradushira mu kibanza kitafise ubuzima nararungitse aba ofisiye banje kugira baje kuraba neza aho hantu tugomba tubashire hari mu gace ka Sabinyo twasanze koko batohaba
hama narasavye leta ya Congo yuko bohiga akandi gace. Leta ya Congo yaravyemeye, twararebye akandi gace dutora agace ka Rumangabo, twararungitse shefu wa etamajoro kugira ngo agende arabe ko ako gace kameze neza. Twasanze ako gace kameze neza cyane, na M23 yari yemeye kujya muri kantonema. Ibikenewe byose twari twabiteguye. Mu gihe tugira dutangura inzira y'ibiganiro, baciye basubira mu ntambara. Kubera iki? Mu gihe jewe iwanje bari bambwiye ngo nitwagendayo ngo igikurikira ni ikihe, narababwiye ati igikurikira no kujya mu nzira ishyira ibiganiro by'i Nairobi, kandi ibyo musaba byose muzobisaba mu nzira y'amahoro. Nari namaze no kuvugana na leta ya Congo. Muravyibuka leta ya Congo yari yavuze ati nibama bemera kujya muri kantonema nuko bemera inzira y'amahoro, tuzobinjiza mu nzira ishyira ibiganiro by'i Nairobi. Kandi leta ya Congo yari yavyemeye. Mu gihe basubiye gufata ibigwanisho, ni gute wokumvikana n'abantu badashaka amahoro? Ubwa mbere na mbere kugira mwumvikane nuko habaho inzira zorohereza ibiganiro. Icya mbere ni kureka kugwana, nuko impande zose zikura mu ntambara, kugira ngo habe icyizere ku mpande zose, yaba u Rwanda cyangwa Congo. Nuko babanza kurekura imfungwa z'intambara, igisirikare cyacu cyose kikikura mu ntambara, hakabaho agahengwe kugira ngo mushobore kumvikana. Ku bihugu rero, mbega kureka kugwana byogenda gute? Nuko ibisirikare byose bibanza kureka kugwana bigasubira mu bihugu byabo, hama bagaja mu biganiro. N'ibintu bisanzwe. Ni igiki kibura? Imiryango mpuzamahanga ni igiki kibura? Uwo mugambi narawutanze, n'ibihugu by'akarere byaciye bihitamwo ko turungika ingabo muri Congo kugira ngo zikingira abanyagihugu kandi zigwanye n'imigwi y'iterabwoba. Iyo niyo mpamvu imwe ingabo z'u Burundi ziri muri Congo. Igihe dushika muri Sud Kivu, mwarabonye ko amahoro acagaruka. Twatanguje inzira yo gusubiza hamwe ku banyagihugu ba Congo. Gushika n'ubu hari agacerere.